Yesu twamwigishijwe ntitwamudonda cyane, mugabo ngomba kuvuga Yesu. Haleluya, amen. Afise ububasha ku kintu cyose. Ugomba ko Yesu Kristo agukorera iki? Niba ufise ikibazo icyo ari cyo cyose, urahawe ijambo na Yesu Kristo. Ugomba ko agukorera iki? Bwira Yesu hajya vyanka, bwira Yesu bidashobora, bwira Yesu bijya bikunanira, ashobora byose. Izina yitwa Nikodemu. Ndashima Imana yo mu ijuru yariyumviriye ko abantu biteye Yesu nahabwa iki cyubahiro. Turabija Imana twishimikiza gusenga Imana. Ubutumwa bwiza bw'Luka igice cya 18 umurongo wa 3 na 5. Yesu ahumura impumyi. Ageze hafi y'Yeriko, hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu Umunyanazareti. Ahita irasemerera iti, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti, mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza, atugomba ko ndagukorera iki? Iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati, humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca humuka buno nyene, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana mfise mu mutima. Uwavuze ubu butumwa bwiza ni Yesu Kristo umwami wacu. Umwanditsi ni Luka, ndazi ko twamwigishijwe umuganga. Hanyuma rero yarageze hafi y'Yeriko, ari kumwe n'ishengero n'abigishwa. Hambavu y'inzira hariho umuntu w'impumyi. Yari yarumvise ko Yesu afise ububasha kugirira neza umuntu wese, naho n'impumyi akayihumura. Aja yumva ishengero rero, acabaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu Umunyanazareti. Ahita aca atangura kuvuga ngo, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Bibiliya ivuga ngo abantu bagiye imbere barayizibiranya ngo ihore. Mugabo irushiriza cyane kuvuga ngo, mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu nashimwe. Aca arahagarara Yesu, n'ishengero rica rirahagarara. Yesu aca avuga ngo, muhamagare. Baca bamubwira ngo, humura, araguhamagaye.
ageze imbere ya Yesu aca arayibaza ati ugomba ko ndagukorera iki? Ijambo rero mfise ry'ishimikiro niri: ageze imbere ya Yesu aramubaza ngo ugomba ko ndagukorera iki? Aca aravuga ikiri ku mutima ati ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu aca amubwira ngo humuka mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Yesu nashimwe. Impumyi ndibaza sinonda kwisigura cyane, n'umuntu atabona, amaso yiwe atabona. Impumyi rero bugifise iki? Ingorane. Mwese murazi turakunda abavyeyi b'umubiri canke b'imbwemu. Mugabo we arabumva kumva papa nagira gute ntamubona, kuko niki? Ni impumyi. Arumva mama mwicwe kandi akumva ko amukunze mu mutima, ariko ntazi ingene asa. Burya impumyi ifise ingorane, ntizi mukuru wayo, ntizi murumuna wayo, kuko niki? Ni impumyi. Ijya yumva inkuru nziza rero ko hari umuntu yitwa Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, ashobora guhumura umuntu, afise ububasha guhumura umuntu, ahagira gute? Agahumuka. Yumvise rero ishengero ikibazo byari byo, baribwira bati ni Yesu Umunyanazareti ahita. N'aya majambo y'Imana. Yesu twamwigishijwe ntitwamudonda cyane, mugabo ngomba kuvuga Yesu, haleluya, amen, afise ububasha ubwa mbere bwo guharira iki? Ibyaha. Yesu Umunyanazareti afise ububasha bwo kukiza iki? Indwara. Yesu Umunyanazareti afise ububasha kuzuza ishengero mpwemu yera. Ndukuvuga ngo afise ububasha ku kintu cyose. Twese rero ishengero, umuntu wese mu mwanya wiwe, Yesu nahabwa iki? Icyubahiro. Aha turi imbere yande ya Yesu, bashinga ntahe twese. Yesu nashimwe. Turi imbere yande ya Yesu, bapfasoni mwese turi imbere yande ya Yesu, gwaruka mwese ku myaka yanyu yose turi imbere yande ya Yesu. Turahawe ijambo rero, kandi aha naho tutobaza, nta muntu yogera imbere ya Yesu ngo abure ikintu yomusaba. Arabaho? Oya. Ijambo niri rero, ugomba ko Yesu araduhaye ijambo, siko? Araduhaye iki? Ijambo. Ugomba ko Yesu Kristo agukorera iki? Nayo majambo y'Imana. Niba warasubiye inyuma, aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyaguteza ibiganza, aracyaharira, arafise ububasha guharira ibyaha, ukaba uronse ububasha ko bwinjira mu bwami bwa hehe? Bwo mu ijuru. Niba ufise ikibazo icyo ari cyo cyose, urahawe ijambo na Yesu Kristo. Ugomba ko agukorera iki? Muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru, turakeneye inkomezi za mpwemu yera. Bwira Yesu hajya vyanka, bwira Yesu bidashobora,
bwira yesu bijya bikunanira, ashobora byose. N'ayo majambo y'Imana abayumvise twese, Imana niduhezagire. Urakoze Mana, ni wewe uri umwigisha w'igitangaza, kandi uri Imana ishobora byose. Niwe watumiye iri shengero ryose, habwa icubahiro. Uwaririmbye arongowe na mpwemu yera yaririmbye ngo umwami Yesu arineze, niwe atanga amajambo. Urakoze. Amena. Yesu uraha, 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 uraha mu izina rya Yesu. Uraha ngo twese ishengero utugirire neza. Nuko urakoze. Icyo tuboshe ni mpwemu mbi, n'abadayimoni, n'ibisigo, n'ububasha bwose bw'umwijima, ibigwanya ijambo ry'Imana byose bifatwe mbere mu izina rya Yesu. Hanyuma uduhe umugisha. Urakoze kubyumvise kandi kuduhezagira, turabisabye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.